Muri iki gihe ubutunzi bukomeye si ubushingiye gusa ku mutungo w'amasambu cyangwa inganda zisanzwe. Isi y'ubu iyobowe n'abashoramari bashoboye guhindura ibitekerezo byabo bigahinduka ibigo bihindura ubuzima bw'abantu miliyari ku isi, binyuze mu ikoranabuhanga, ubucuruzi bwo kuri interinete ndetse n'inganda zigezweho. Bamwe mu bantu ku isi bageze ku rwego rw'ubutunzi rutigeze rubaho mu binyejana byabanje. Ariko se waba uzi uruyobora urutonde mu mwaka wa 2026? Ese ni abashoramari no mu nganda nka Apple cyangwa n'abacuruzi b'ibigo by'imyambaro bizwi cyane ku isi? Kandi se umutungo wabo ungana ute mu mafaranga y'u Rwanda? Ngo haye ikaze. Raporo y'uyu mwaka y'ikinyamakuru mpuzamahanga cyitwa Forbes Magazine yagaragaje abajejetafaranga 10 bakize kurusha abandi ku isi, kandi buri wese afite ubutunzi butangaje n'imico yihariye. Reka turebe buri umwe dore ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere. Iki kiganiro kitwa Storm tubamenye, nitwa Shamana Pacifique. Ngo haye ikaze. Umwanya wa 10 haza Amancio Ortega, umucuruzi w'umunya-Espanye washinze ikigo cy'imyambaro cya Zara. Ortega afite umutungo ubarirwa muri miliyari 148 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga ngo na miliyari 192 na miliyoni 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku myaka ya 89 akomeje kuba umwe mu bantu bafite uruhare runini mu guhindura ubucuruzi bw'imyambaro ku isi. Yitwa Amancio Ortega, wo umwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 haza Warren Buffett, ni umwe mu bashoramari bazwi cyane mu mateka y'ubukungu. Afite umutungo ubarirwa muri miliyari 149 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga hafi miliyari 193 na miliyoni 700 mu mafaranga y'u Rwanda. Buffett afite imyaka 95, azwi cyane kubera ubukungu bwe mu gushora imari binyuze mu kigo cya Berkshire Hathaway. Ku mwanya wa 8 haza Jensen Huang, umuyobozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga cya Nvidia. Afite umutungo ubarirwa muri miliyari 54 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga ngo na miliyari 200 na miliyoni 200 mu mafaranga y'u Rwanda. Nvidia ifite uruhare rukomeye cyane mu iterambere rya artificial intelligence iri guhindura isi y'ikoranabuhanga uyu munsi. Ku mwanya wa 7 haza Bernard Arnault n'umuryango we. Bafite umutungo ubarirwa muri miliyari 71 z'amadolari y'Amerika, nangana hafi na miliyari 220 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Arnault ayoboye ikigo cya RVMH, ibirango by'imyambaro n'ibicuruzwa by'ikigo kinini cyane ku isi. Uwo ni umwanya wacu wa 7. Ku mwanya wa 6 turahasanga Larry Ellison, umwe mu bashinze Oracle Companion. Afite umutungo ubarirwa muri miliyari 90 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga arenga miliyari 247 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turahasanga umujejetafaranga witwa Mark Zuckerberg, washinze Facebook uyu munsi abantu benshi bakoresha. Iyi Facebook ni mu kigo gikomeye cyane n'umudikiye umugabo cyitwa Meta Platforms, aho dusanga WhatsApp, Instagram ndetse n'izindi social media zikomeye cyane. Afite umutungo ubarirwa mu mafaranga arenga miliyari 220 z'amadolari y'Amerika, n'ubwo amafaranga arenga miliyari 288 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wacu wa 4 uyu munsi w'abajejetafaranga ku isi turasanga umukire witwa Jeff Bezos, washinze Amazon abantu benshi bazi cyane. Bezos afite umutungo ubarirwa muri miliyari 125 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga hafi miliyari 191 na miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwanya wa 3 hari Serge Brin, ni umwe mu bashinze urubuga rwa Google abantu benshi bashakira amakuru uyu munsi. Afite umutungo ubarirwa mu mafaranga arenga miliyari 137 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga arenga miliyari 308 na miliyoni 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 2 haza Larry Page, nawe ni umwe mu bashinze urubuga rukomeye cyane rwa Google. Umutungo we ubarirwa mu mafaranga arenga miliyari 157 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga arenga miliyari 334 na miliyoni 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo ni uza ku mwanya wa 2. Ese uratekereza ndi ku mwanya wa mbere? Kanda kuri subscribe dukomeza twibanire. Ku mwanya wa mbere ku isi yose haza umujejetafaranga witwa Elon Musk, ni umuyobozi w'ibigo bikomeye cyane nka Tesla, SpaceX ndetse n'ibindi bikomeye cyane. Musk afite umutungo ubarirwa muri miliyari 139 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga ngana na miliyari 1 miliyari 90 na miliyoni 700 mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo niwe urutonde rw'abakire ku isi mu mwaka wa 2026 nk'uko bitangazwa n'urubuga rwa Forbes Magazine, kandi ibikorwa bye mu ikoranabuhanga bikomeje guhindura isi n'ejo hazaza. Ese ni ukubera iki umukire dusanzwe tuzi nka Bill Gates ataje kuri urutonde? Ndagushishikariza gukurikira ikiganiro cy'ubutaha.
ni nta dusore uyu munsi ikiganiro cyitwa Storm tubamenye. Nitwa Shema Pacifique. Ndagushaka gukurikira icy'ubutaha. Ndagukunda.